umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarifadikanije n'abakristo bo mw'Ishengero rya Méthodiste Unie ryo muri komine n'intara ya Cankuzo mu masengesho yo kw'Imana igenekerezo rya mbere Rusama no mwaka. Zimwe mu mpanuro yahaye abarundi ariko arashikiriza ijambo, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yabahanuye kwijukira ibikorwa vy'iterambere no kwirimbura mu bikorwa baranguye mu mwaka urangiye. Abo bakristo nabo yabasavye kuvyaza umusaruro amatongo yegukira amashengero ya Méthodiste Unie, acara bashimira ku bikorwa bariko bararangura byo kwiyubakira isengero. Yarangije ijambo ryiwe yemera iryo shengero ingabire y'amafaranga angana n'umuriyoni mu ntumbero yo kubashigikira muri ico gikorwa co kubaka isengero. Udakora no kujya ntakwiye kujya. Bisigura yuko twebwe nk'abakristo hambavu yo gukora ibyo bikorwa byose byo kwiteza imbere, twebwe abakristo dukwiye kumenya ko umukoresha wacu wa mbere ni Imana. Byumvikana ko aho twaba turi hose dukwiye kumenya yuko umukoresha wacu Imana ayo no kwita Imana nkozi, kubera ko nkuko mubizi itanguriro cy'icambere kitwereka Imana iri ku kivi, iri kirakora. Iyo Mana nkozi rero ndishobora byo kuri gushima na gato ibinebwe. Ndakunze kubivuga, burya turakwiye kumenya yuko ibinebwe bitazoja mu ijuru. Nta juru ry'ibinebwe rihari. Ijuru ni ryo abakora bagira umwete bagakora. Ugomba kwibaza yuko uzoja mu ijuru udakoze, sinibaza ko ari ijuru jewe ndiko ndajamwo, kuko iryo ndiko ndajamwo ni ry'abakora. Kugira ngo umukozi anezereze umukoresha nuko abakora. Natwe kugira ngo tunezereze Imana nuko by'ukuri dukora. Dukura amaboko mu mpuzu tugakora, haba ibikorwa byo kwiteza imbere, haba n'ibikorwa by'ivugabutumwa. Tukavuga ubutumwa, tukazana abandi ku mwami, tugakora. Icyo nicyo twahamagariwe. Rero kuri uno munsi nagomba by'ukuri nsabe abakristo, na cyane cyane ko mu Burundi tuvuga ko abakristo ko turi benshi. Nimba by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi abakristo turi benshi, igihugu cyacu cyateza gutera imbere, kuko umuvyeyi wacu ari we Imana ntishima ibinebwe, ishaka ko twese dukora. Rero nkamwe abakristo twohaguruka tugakora, igihugu twogiteza imbere, ubu kiba kiyagayaga. Ariko kandi tukambe twibuka yuko ugusenga cyangwa kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye.